nusubira gutera kamo ubushikiranganji bw'indero ni bukingira indero y'abana kuko bari mu ruhongore rw'ubushikiranganji bw'indero. Hama abantu bakorana n'ubushikiranganji bw'indero abo abigisha barabona ivyo vyaha ingene biriko biraba. Abana iyo bariko barashorwa muri ivyo bihe barabimenya, barakwirira abigisha ko bahaguruka uruhongore bajejwe ntirubandanye kononekara uruhongore rwo rwaramaze kononekara. Abigisha n'abavyeyi n'ukuri ico kibazo nibacicarire, hagize igiseruka baheze bagikarire cane. Ubushikiranganji bw'indero nibwubahirize amashuri yo guheriza abo bana, nibwo bujejwe indero y'abana imbere ya vyose, hanyuma buheze buhimiriza ubushikiranganji bw'ubutungane. Inyishu umushikiranganji w'indero yatanze kuvuga yuko bitoroshe gukorana n'ubutungane, ivyo je mfata yuko bidafadika. Nibafate rero ubushikiranganji bw'indero bukorane n'ubushikiranganji bw'ubutungane, barabe neza nimba amategeko ariyo adafashe canke nimba ari inzego nibasubirimwo inzego zose zategezwe gucungira ico caha bakingira abana hakiri kare. Nibafate iya mbere mu kwerera abo bana, babereke aho ineza yabo ihagaze mu gihe baba bakiri mw'ishuri. Ikindi naco nuko ibihano vyofatwa. Urabona kubona umwe bamufashe bamuciye imyaka 10 amaze umwaka, uwundi bamuciye 15. Nibarabe yuko igihano coheza kigakomezwa kigahashwa, kuko ntidukeneye guhana gusa, dukeneye kuronka ibihano bihasha kugira ngo uwagiriwe n'ico caha canke n'uwifitiye ko umugambi babona yuko afise imigenzo ishobora gukwega umwana uwo ari we wese muri ico caha bamuhana bakamuhasha. Rero mu gihe ubutungane bukigoyagoya kuri ico caha, nibaza ko atakintu kinini dushobora gushikako. Ariko abavyeyi n'abigisha nibahagarare cane umurundi uwo ari we wese, kuko uyu munsi nimba umwana wawe atari we ashikiriwe, ejo azoshikirirwa canke umwana w'inshuti. Kandi nukubona ko umwana w'umurundi ariko arateshwa ubuntu n'icaha nk'ico, cane cyane bikorwa n'abarezi, n'ibintu bikwiye gukarirwa cane ntibisubire mu Burundi.